Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu cete Paulo yandikiye Tito igice cya 3 umurongo wa 4 gushika ku wa 6 haravuga ngo ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuza no kubyago bwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera uwo yaducuncuburiye ko kubwa Yesu Kristo. Dusangirira ijambo rivuga ngo igikorwa Imana yakoze muri twe kirakomeye. Aya majambo Paulo yandikiye Tito kugira ngo amwibutse igikorwa gihambaye Kristo yakoze mu buzima bwacu cyo kudukiza. Kera twahora mu buzima bw'ivyaha vyinshi, ariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo yakunze abantu iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko idukirisha ubwinshi bw'imbabazi zayo. Izo mbabazi nizo zatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, nawe yemera gupfa ku musaraba ku bwacu, arsesa amaraso kugira ngo twozwe ico y'ivyaha. Si bimwe gusa ariko ni byose yarabidukuye ko yaraturuhuye. Rero uba amahoro widegemvye, umutima wawe mwituze, ukorera Imana udakebaguzwa kubera yadukuye ko ivyaha byose. Si ivyo gusa, inyuma yo kutwoza ico y'ivyaha yaducuncuburiye ko mpwemu wayo. Uwo mpwemu niwe yamatwemeza ivy'icyaha. Niyo twongeye gucumura, uwo mpwemu aratwemeza, nitumuronkana amahoro akatwemeza mpaka twihanye. Kandi Imana kubera yicaye ku ntebe y'imbabazi iratubabarira tukongera kwemerwa n'Imana. Nuko rero turi kuranyumviriza, ni wibuke ko Imana yatubabariye, kandi ico gikorwa cyakozwe n'Imana mu butatu. Imana yarakoze, Yesu arakora, mpwemu yera arakora. Ni igikorwa gitangaje Imana yakoze kugira ngo dushobore gukira. Nuko rero dusubire mu bya kera canke ngo dufate minenegwe iki gikorwa kidasanzwe Imana yakoze igikoze mu butatu bwayo, ariko dushira umutima ku gikorwa tudakebaguzwa, dukorera Imana n'inkomezi zacu zose kuko yakoze igikorwa gihambaye muri twebwe. Imana ibahezagira.